leta y'u Rwanda ukuntu system ikoresha ivuga ati dushaka ikintu mu bantu ijana hazofuma hafa 99 dusigarana ubumwe mugashike kuri ico kintu rero kuvuga yuko umusirikare yoba yanyutuye garibesha nduguzango dushire mu ubwenge mu bintu nta musirikare yoyoberwa hanagiye aho no mu misi tuzobafata ace bigira ibiragi ego yoba yarafashwa cayigira imborerwa urumva mu misi tuzobafata ace bigira ibiragi kamwe gusa bazokumva kishikanye umwe gusa mama wangu we ahubwo rero abarundi bakomeza umutekano wa urinde bikomeye nyamba uko n'abasikire batanguye kwinjira bakavya umutekano kuko ndumva hari bidasanzwe bro turabizi yuko bumye ubu twabizi yuko mu Rwanda bumye inzara barembeje ushobora rero kwinjira mu wundi ukavuga ati je akomfira mu Rwanda n'inzara reka nishikane nzo basi mu Burundi bazomfunga ndiko ndafungura neza none si uko nyene batanguye kutwiyeka bukiyebwe baziza barizana kamwe hamwe na Poro yisanga ari mu Kirundo Poro none nawe kari mu migambi yagomba kudutera nabazisanga mu Kirundo none gasha mu Kirundo muraza amateka y'abanyarwanda yo baboneye mu Kirundo kubera iki mu Kirundo hari abateye baciye mu Gatumba kuri inkuru nziza uravyibuka bafashwe mpiri zabo banza bafashwe mpiri nta na rimwe batigera zakayanza bamwe baratugera amajinja kugira ngo badutere rero umusirikare arashobora kuba yaraje gutegura amayira mugaca asanga imbonera kure abasiti abazamu abarundi kazi penebe FDNB bose bari maso bashobora mwakiriza yombi basi yo bari mwene gihugu asanzwe umusirikare wewe winjira gute wari ufise visa kwinjira mu Burundi. Hello bakunzi ba YagoTV uyu ni Mr Vibe nije namandabazanira umu-invite adasanzwe umu-invite ampa vibe umu-invite azana amakuru ari update umu-invite azana amakuru asukuye umu-invite azana amakuru ayo bita breaking news uyo nta wundi ni Kodi da Black msaza ya papa umeze gute meze neza ndashima ibintu bimeze neza muri rusange umuntu yogaye ya kazi kandi muri studio ya YagoTv. Merci beaucoup kunyakira kandi muri studio za YagoTv na hantu heza cyambere iyo ndahashitse ndaryoherwa cyane haba haraga climatisere haba hameze fresh byose antuka ntacongaya muri make urazi yuko ubutatu tutazorinda turigwara tuvuga ngo kaze none nzoba wakaze kugeza ryari ahubwo nyine we ni wamaze kuba muri famille no muri famille zobimbwira neza kumbure n'ivyaba ngonga ubundi bwo je ndakibona inyuma y'igipangu my goodness abo dukorana baravyumva so rero singomba ko tugenda muri vyinshi namakuru ubona agezweho hari abantu benshi bakunda kuvuga mbega no makuru ko matarayatuzanira twebwe tumanza gutohoza ego kandi hajya umuntu akora amatohoza ntaba ari mubi wapi ko hari igihe ukora ikintu horudutse ugasanga ico kintu kiragutaye muri pane kiragukwegeye ibintu utari witeze yes ino nkuru tugiye kuganiraho novuga yatanguye ku munsi weje igenekezo rya 24 ego ni inkuru iri kiravugwa y'umusirikare ego yafashwe yinjiye mu Burundi ego ati uwo musirikare gufatwa umusirikare birasanzwe gufatwa iyo abaye uri mu Burundi ikigeretswe ko ngo n'umusirikare mu gihugu ciki cy'u Rwanda RDF yes bamwe baravuga ngo yaraje kuneka makuru abandi bakavuga yari yiborerewe abandi bakavuga yarazimiye ibintu byinshi ubona biko biravugwa ego umwese avuga uko avyumva yes muyandi majambo abantu barazazaniwe bakeneye kumenya ukuri ubona yuko hari nabamaze kubivuga ko ndabaskovya hari nabo ngaha mu Burundi novuga nta beshi barabivuga cyane gose cyamvuga ati rero kampamagare umusesanguzi Kodi da Black icamamare mu gusesangura cyane umwanalizere nyine asanzwe nk'abandi ego ariko iki kintu twakivuga ko hari amakomantere yavuzwe kuri rya video kuri kino gihaniro toheruka ubone ko wavuze ibintu bikomeye rivyo wihangane reka je ndabivuge nta kibazo ati rero reka ce ntumako icamamare mu gusesangura ariwe Kodi da Black
ano makuru nizere yuko yamaze kugushikako nk'umusesanguzi. Aya makuru maranya amasata ari make kuko bijya bikiba bavuga ko vyabaye saa 6 z'ijoro. Ndibuka ko nakiriye telefone nyinshi na ziri joro ryakeye. Ego bariko barabimbaza oya ryakeye joro 24. Iteki 24 bariko barabimbaza ariko kuko je shobora kuvugira ikintu ntafitiye fact ntafitiye proof ko ndashobora kugikora cyasanga niteye mu gatego mvuze ivyo ntazi naho urudutse muri make niyo mpamvu ndinda gushishoza nabaza mu bajeje umutekano kugira ngo bashobore kuduha ukuri nuko weje kuvuga yuko habonetse amakete menshi Rwanda Baskovia baragico babivuga ko ndetse no mu Burundi hari ico babivuze duhere ngaho kubijanye n'amakete ejo hari ikete bavuga yuko ryo bajyarasohowe n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB aho girivuga yuko ryo bari fise umusirikare ava mu gihugu cy'u Rwanda Sadik Emmanuel yoba yafashwe mu gihe yarajawutse umupaka usanzwe uhuza Uburundi n'igihugu cy'u Rwanda exactly mu Kirundo aho ngo yaramaze kurenza ko mu ntara shasha ya Butanyerera aho yaramaze kurenza ko imetero amajana 7 uko niko bivugwa mu nyuma turabona urundi rwandiko rwa RDF cyahise cy'u Rwanda aho naho bavyemeza bavuga yuko ivyo bintu ari vyo uwo Emmanuel yoba yari yanyotuye gakumbure yoba yarateramiye hafi y'umupaka aza kuyoba agira atahe asanga arazimiye yinjiye mu Burundi urumva yuko ari ibintu bidasobanutse kadufatire kuri ayo matangazo karabiri icambere nuko ntovyemeza 100% yuko ayo matangazo yo basohoye n'ingabo z'u Burundi canke igisirikare cy'u Rwanda kuko no mu buyenzi barayakora ico ni cambere ikindi naco itangazo ryasohowe na RDF nta mukono uriko kandi rero kugeza nino saha reka tuvuge yuko leta y'u Burundi nyamba rivyo ikivyiga kuko Pierre Nkurikiye hari urabona ariko arabivuga ngene bimeze hari umuvugizi w'igisirikare hari uco abivuga ko umajeje umutekano hari video urabona ivyemangisha rero reka tubirindire kumbure turaza kubona ivyinshi ariko bidasobanura ko atari vyo ko batamufasha je namandi hagati na hagati bidasobanura yuko uwo musirikare w'u Rwanda atafashwe uravyumva kuko ni kenshi murabizi u Rwanda bavuga ko rugomba gutera Uburundi ni kenshi vyama bivugura bizi uwo musirikare Sadik Emmanuel yoba yarinjiye avogera umupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse bamufashe ngo amaze ngo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi yarengeje ko imetero amajana 7 bamwe akavuga ko yaraborewe ego turayobewe twese turaborego je kuva ntangura kumwutuyoga nta munsi numwe ndibesha muhira wewe buri umuntu ki ushobora kuyoberwa muhiri wawe ariko birashika kodi birashika ariko umuntu bimunanira kwikontrola agaca atayihana atari wawe hari abagize commentaire n'abasazi bose uzobona hajye mwibarabara hari abasazi bafise muhira kandi bahayobewe umusazi arinze adataha muhira nuko abadashaka gutaha muhira bro none wovuga yuko abantu basara gutandukanye canke babore gutandukanye rero abanyarwanda reka rero tuvuge ko ari bishasha sivyo kuko nyambu no munsi usara uja kwinjira mu gihugu c'abandi muta urumva umusirikare kwinjira mu kindi gihugu babifata nk'iki mu gihe Uburundi n'u Rwanda bidariko biracana waka narafashe umwanya ndakurikirana ikiganiro ntago ciriye mu cibandanye Scovia yashikirije nabagenzi biwe bariko baravuga ngo ibi bibaye ku musirikare w'u Burundi u Rwanda ngo niko nawe Burundi bihora biba mama we burya bofata mwibi bihe turi ngo bofata umusirikare wo mu Burundi bakamukorera iki mu Rwanda uvugisha ukuri ubu baba bahamagaye base wabo muri Amerika ngo Burundi ngo bwaduteye bo bari kuvuga nibi ubona kundi bavuze ko ama ministre bamufatanye canke ibigwanisha bo bari kuvuga ko bamufatanye amabombe umva amarasi rokete amabrende muta turabazi ufatira kuki kugira ubugivyo hari wo bamaze kubikora ukuntu badefanda ivyo bintu vyabo birabaremera bavuga teka tubivuga ubundi ibwo twebwe Burundi twe nuko twipoweye urabona nyamba rivyo nyamba rujya kwandika arivyo nta bintu bamudendereje bavuze ko yinjiko nyene nta kibanisho bamwegetse nta n'umuntu yavogere ngo abuze umutekano bamwegetse ariko amatohoza ariko arafatwa mugabo umve yuko nyamba ari umusirikare w'umunyarwanda yinciye mu Burundi hama asasanga mu Burundi ntihavogerwa bamenye yuko Burundi budacunzwe n'abasiti canke n'abazamu bakirere kuko ucinjira pufu
urashobora gusanga umusirikare yaraje kuraba situation ngene zimeze kumbore mu nyuma zoza zanye nabagenzi be hama binjire byoroje mugabo barabona yuko bitoroshe muta ego diplomasi rakora mugabo umusirikare arinza avogera kinjira ikindi gihugu kame mu musirikare ahantu diplomasi mba numva ataco yokora kuko nubu bavuze ngo bakoreshe diplomasi leta ikivuga ati okay baniombare n'abasirikare bacu namwe ni mu baduhe nyamba mushaka umusirikare wanyu sivyo yes baniombare bacha babazana none babazana bo bazana gute mugishobora no kumuheba ko leta y'u Rwanda ukuntu system ikoresha ivuga ati dushaka ikintu mu bantu ijana hazofuma hafa 99 dusigarana ubumwe mugashike kuri ico kintu rero kuvuga yuko umusirikare yoba yanyutuye garibesha nduguzango dushire mu ubwenge mu bintu nta musirikare yoyoberwa hanagiye aho no mu misi tuzobafata hace bigira ibiragi ego yoba yarafashwa cayigira imborerwa urumva mu misi tuzobafata hace bigira ibiragi kamwe gusa bazokumva kishikanye umwe gusa kodi muri kano kanya ntiyemeze yuko umusirikare yafashwe aborewe uwo musirikare w'u Rwanda twese turanywa inzoga ntabadukurikana banywa inzoga umunsi wewe uratahana atari wanye kubera nywa inzoga ni ego mama uri umukizwa reka tuvuge ko uri umukizwa nta nzoga unywa zotuma reka bo muri commentaire baraza kwivuga mama wangu we ahubwo rero abarundi bakomeza umutekano wa urinde bikomeye nyamba ruko n'abasikire batanguye kwinjira bakavya umutekano kuko ndumva hari bidasanzwe bro dusubiye bari leta y'u Rwanda yafashe uwo murundi ingene biba bimeze bro none barafata umurundi mu bibona ukuntu vyagenze none bo mufata gute kandi twebwe tudakeneye gutera twe tudatera aribo bagomba kudutera twe naco twatugiye guhiga iwabo ahubwo rero ubu rero ikintu kihari twebwe abanyarwanda bagomba kwinjira mu gihugu cyacu ko bishaka mu minsi zo turabasaba visa mwishwanje atamunyarwanda nje muri atagize adafise visa yego birashobora gusanga umusikari yarijijishije ugasanga yarakomboye indagara zo mu Burundi yarakomboye agakeke saba kanyura mu Kirundo akabivuga mu ubwo buryo tukabitahura turabizi yuko bumye ubu twabizi yuko mu Rwanda bumye inzara ibarembeje ushobora rero kwinjira mu wundi ukavuga ati je yakomfira mu Rwanda n'inzara reka nishikane nzo basi mu Burundi bazomfunga ndiko ndafungura neza none si uko nyene ikiganiro nakoze ryari niho nababwiye yuko mu bijanye n'imitego Rwanda yo kuratega mwino misi ari shavu ari jaruzi bafitiye Uburundi kubera hari ikiganiro ryari bakoreye kuri igihe baguma kuvuga ko president wacu ngo ashira ngo ibintu ngo vyo kujya imbere ngo mama ngo avuga ngo ibintu ngo vyo gufungura ngo nta terambere ngo ry'igihugu yitaho kumbe president wacu yaravye ikintu cyo fasha abene igihugu bose guhera kuwazi kugira hejuru acasanga mu gihe twera mu bintu vy'uburimyi byo tworohera cyane urumva rero mu Rwanda nivyo yacafatira kugira ngo bashobore kamanze ngorore iri darapo yanje y'igihugu kugira ngo riboneke neza kuri kamera urumva arimba mu muziki bazo c'abarundi mugabo kugira ngo avuga ngo ibyo gusa urumva bavuga ngo ibyo gusa none bibajyaye mu Rwanda honyene niyo si ya mbere ku isi itimbuka none bo tugiye kutugirisha ari gute kandi tutema tukimbura mu Rwanda nke kariho mbere gahini yici yabere ukuntu naho wori muri marima birateye n'ubwoba rero barasubira kuba none bagiye bivuye he mu Rwanda barasega mu mahanga canke bakarimarima nyene none urimye ibiri jana ukimbura ibiro 110 ngaho bawimbuye muganga ha mundi azi ko ibintu biba bimeze neza urumva nyamba babona mu Kirundo bakabona mu mirima y'u Burundi canke bakarabisha za makamera zabo bakabona mu Burundi harashininga ibintu bimeze neza batwumvira jaruzi niho uko nibi vyo umusirikare igihe leta itovyemeza mu buryo buri officiel ko baragateho kugira ngo bashobore kudusamaza no je sindavyemera je ko de black navyo ndemera franchement Nigiki wisunga kuvuga yuko uwo musirikare tafashwe ubona yuko bimwe mu binyamakuru bikomeye cyane gose ni byamaze kuvuga kuri no nkuru ivyo binyamakuru nivyo mu wundi canke nivyo mu Rwanda mu Rwanda none nike kinyamakuru cyo mu Rwanda kidafondeye ku binyoma nike kinyamakuru cyo mu Rwanda kidakontrolwa n'inkotanyi za RDF za FPR mu Rwanda uri kinyamakuru nk'iki ciwanyu YagoTv ukanka kuvuga ivyo leta ishaka ubwo nyene ucumenye ukijana abenshi bari mu munani mu Buganda niyo bahungiye ndazi nka ba Bishop Ntama ndazi nkaba mu Gisaka TV ndazi ayandi ma televiziyo menshi ba Yagopo ndati mu gihe basi gukorana na FPR mu tambo cumenye ujana na televiziyo yawe ngaha mu Burundi ahiwanyi televiziyo yanyu ni hari umuntu avuga ngo dushaka muvuge ngo vya leta ngo vyiza gose hari n'umwe rero utahure
amateleviziyo yubakiye ku binyoma nandi mate none nka Scovia uvuga ikintu kazongaho kacemeza Scovia Scovia ariko baramuvuga ko yuko asesangura nawe asesangura ububeshi bamuhaye mbe urazi yuko Scovia kuva izi ntambara zitanguye bashi yamugurira jipe je ndavuga ibije ko Dide Bra ngaha mubundi gituma je ndabivuga nk'umupatriote atanu umuntu yantumye na leta itanantumye urumva jewe mfata bisi ndacangana kwa kundi nyene gusa abandi mu Rwanda nubu novuga ati banyarwanda nkeneye kwijoininga namwe dukorane ndeke kuvuga ibi canke nkorane namwe boca bangurira umuduga mugabo je nta kuwampe mukenda muke nuko bimeze muri rusange hama ivyo vy'uwo musirikane ndugu zango ntimutereke wakora muganyamba ari ivyo batanguye kutwiyeka bukiyebuke baziza barizana kamwe hamwe na Poro yisanga ari mu Kirundo Poro none nawe kari mu migambi yagomba kudutera nabazisanga mu Kirundo none gasa mu Kirundo muraza amateka y'abanyarwanda yo baboneye mu Kirundo kubera iki mu Kirundo hari abateye baciye mu Gatumba kuri inkuru nziza uravyibuka bafashwe mpiri zabubanza bafashwe mpiri nta na rimwe batigera zakayanza bamwe baratugera amajinja kugira ngo badutere rero umusirikare arashobora kuba yaraje gutegura amayira mugaca asanga imbonera kure abasiti abazamu abarundi kazi PNB FDNB bose bari maso bashobora mwakiriza yombi rero natanga inkuru diplomasi nikore muga mu Burundi twe tutibagera ko turi abana beza diplomasi yashobora gukora ego mama gacu usanga ntaco yagirizwa n'ubuyoga yari yanyoye nyamba yari yanyoye be bwa buyoga bakorera mu Kayanza babwitwa gute bwabo ndiko kwanda ico oya yo ntayo nzi yuvutse ahabwo zantuzenya za karibu zimezo kwandori urumva gasanga nibwo yanyoye gasanga baratoreye nubwo bidasobanutse kubera mu Burundi ko turasabana ufite imitima myiza twe ntituri binywa amaraso ndugo yangu twe ntiturabanywa amaraso niyo ngo kumva nejo bamurekuye akagenda muganaho dushaka tusha tumufata katizana abaniyo mbare none nimufisa biwacu natwe nimudahi biwacu tubahabi wanyu twe ntivyumvikana nuko muri rusangi hama abarundi kazi nukuri mwumve ko Burundi bucunzwe mbevuga ngo kakere ngo baracakira sinzi itero imbona ko zikunda kuvuga ngo agacarutse baracakira nuko bimeze mwumve ko mu Burundi barakadokora inzego zose zimeze neza bari bien formé bacunze umutekano w'igihugu cabo barahiriye rero babonye uje kuvogera imbibe z'igihugu n'ingongo baraguta muri yombi hama ukabazwa mission ya kumbure leta irashobora kuba yabanjira hora kubera bataramenya mission y'uwo musirikare cyari kimuzanye basi yo bari mwene gihugu asanzwe umusirikare wewe winjira gute wari ufise visa kwinjira mu Burundi ubu munyarwanda ko tuzoza turamusaba visa ariko ikintu tutaramenya yari yambaye teni yari afise inko bamenye gutara itangazo nabonye ivyo ntavyo bavuze mu gico bavuze nuko bavuze kari umushoferi umusirikare ego ko yinjiranye ngo n'imodoka ego nuko biriko biravugwa muri rusange none umuntu yaborewe arashobora gutwara imodoka ahubwo nyene baravuga bakitsinda none ushobora kuba waborewe gutukana na rivura gandugu yawe ugaca winjira muri ruje gahajya yinjiye muri ruje nivyo gusa abantu batabonye yinjiye muri ruje yaravogereye igihugu c'abandi muga donc kumbure banyambara ivyo kumbura amatohoza bari karakogwa tushobora kumva icari kimugenza nyambara ikibi azohanwa nyambara ivyo ari mu minwe z'abajeje umutekano hama vyose bigende mu buryo nyamba bamusubiza leta y'u Rwanda twe mu wundi nta gitima kibi tuzomubaha ariko bibaye ngombwa yuko ahanwa naho azohanwa ego kandi ndumva yuko Uburundi bwoca acacibwa urubanza ku rwego nkikamuza makuru sinibaze yuko mu wundi bohita bamukatira urubanza kuko mu wundi dukunda gushira ubutungane imbere kandi nta n'impamvu yuko umwasi natwe tuca tumugira umwasi yakweretse ugwanka umwereka amahoro yawe hama kamarama nuko no bivuga Rodrigue none koti ngoma ndakubaze tugana ku musozo ego ku kijanye nuno musirikare bamwita Sadiki Emmanuel yes nta wamba mvuga ati niremenanya ryateguwe n'u Burundi kugira babwira u Rwanda yuko bari magabo eregishiza kihari ni kubera tatanguye kubivuga
aho no kuri Sabe niko bavuga none ivyatanga kuvugwa mu Rwanda rega twe mu Burundi iryo kete nibo barisohoye nibo batanguye kuvuga yuko hari umusirikare wabo wagize muganyamba rirementanye nibo baba wararirementanije su Burundi kubundi turafise umwanya wo gutandugo yamo wapi kabisa twibereye mu bindi turi busy n'ibindi bro ndabizi yuko kandi abanyarwanda dukurikirana baca baza muri commentaire bakantuka byinshi mbwa nta kibazo je chavyo mbafise kuko ndabizi burya indero nziza hajya muri commentaire turashobora kuraba urugero rw'indero y'umuntu ntavyuzi ko nyamba wahawe ubusa nyine utanga ubusa nuko ego okay uvuze indero ushatse kuvuga iki amvuze indero donc umuntu aje muri commentaire akagutuka kuri mama wawe agutuka vya bintu bitavugwa none ngaho kabasha bakweretse indero aha kuri kamera tuhafise abakunzi tuhafise abasi tuhafise abakeneye kutwigira ko ibintu bigiye bitandukanye none umva no bandiko influence kimo bantu mu gihe nozana ubu empori kuri kamera ya vraiment nuwo bafise ingeso nk'yarayihisha yes kodi reka nizere ku muco utanze yuko wizeho kandi hariho abo byafashije kugira baronka umuco nuko kananda bashimire cyane nizera yuko abarundi tokomeza kumbatira amahoro n'umutekano mu mpande zose zigize Uburundi kuko umwasi arakaka kandi umwasi ntasinziriye kandi ntari kure ego kuko nkuko yama bitubwira umwasi wacu ni urya nyene tubana umubanyi rero birasabwa yuko umwene gihugu wese cacane kuba ku ma frontiere akeneye kubona ko mwajije umutekano nawe narimo kuko ubonye ikidasanzwe hamagara abajeje umutekano baciteho dufise inzego zinyaruka cyane urumva bavyiteho hama barabe yuko atarije kubangamira umutekano w'igihugu aya mahoro turimo no munsi n'abantu benshi bayiguze hapfiriye abantu benshi amaraso yamenetse ni menshi rero ni vyiza ko twoyabungabunga nkuru nziza niyo yakunda kubivuga ati aya mahoro dufise muze tuyabungabunge hari abana benshi b'igihugu baguye mu kibira kubera baguye mu ishamba kubera ya mahoro benshi barapfuye kubera ya mahoro rero mu gihe twoyafata umwanda ntituyafate neza ni kibazo tuba twakora muri vya bihe usanga yuko abantu twasubiye muri vya bihe umuntu atakiryama ngo asinzire umuntu yambana intunduguru ku mutwe yahunga rero muze tuyafumbatire na cyane turinde igihugu cyacu kuvogerwa merci beaucoup yes bakunzi ba YagoTvShowRwanda turabashimiye ku mwanya wose mwaduhaye Kodida Black yari Mr Vibe inyuma ya kamera uwo bita Kagaga Oji reka turangize tuvuga ngo ciao ciao